Bom dia. ubwoba ku mugabo wawe. Ibintu sinzi ko bizogirira hose. Ndiko ndicuza. Niyo mwabimenye sinari kubikora. Ibizi ubwoba bw'ishuri. Bose bakujya kwa mugabo wawe. Ibaze nk'uwo mugabo wawe yasohoka asanga tumeze uko. Keve ndabona Keve nariko ndakubwiye rabiyo foto ukuntu wayikoze nabi urasubiramo uyikore neza she ngo ndabiri iyi foto yayikoze nabi wabona iyi foto yajeje Imana icubahiro urasubiramo uyikore neza. Wow ndaberushije. Merci beaucoup. Gabo bipe nawe waryamiriye aya masaha n'uja ku kazi. Ambo byari ngombwa ngo nduhuke neza. Kandi ubu ndacafise igihe nakira. Nasi. Ahubwo sawa turasubiye. Keve. Urameze neza? Zoshikama mimba basi mana ya ndakuririmbira uri nkuru mwimana ndakuririmbira yavuze zogera naho yagiye naho yavuze zogera naho yagiye. Kai? Ameze neza. Merci. Ndakunda uburyo uteguramo kafe yawe. Rapport ariko kuva kera nijoro nawe ntegura kafe kandi ndikwiyumvamo umengo umeze neza ntabaye. Ndameze neza. Ndi
fatika sinabirenze. kandi iyo umeze neza kuko ubuzima ntakumeze uko kugeza ukuri. Bera, buri gihe cyose biboneka ko uhangayikishijwe n'ubuzima bwanjye. Ni ikihe kintu ushishije nyuma yiwe? Je nawe byacu byararangiye. Ugomba kwiga kubaho utafise. Bera, ubu ndubatse mfise umugore kubera ko umuhangayikishijwe nanje inkaho miga turashakunda. kandi urukundo ni iki? Urukundo ni gutanga umuntu atanga kugira ihebero undi muntu. Nanjye urukundo rwanjye naratanze kubera ikindi ntacyo twawukunda. Kumengo nturi ngaha. Jenita, reka ibintu tubiherezo. Ndikwicuza impamvu nagambaniye umuvandimwe wanje. Ubundi niki cyaguteye kunkunda? Kandi ufise umugabo agukunda cyane. Keve, urukundo rw'umugore n'umugabo ruratandukanye. Ntago ruba rugomba gushingira mu majambo gusa, ruba rugomba gushingira no mu bikorwa. Buri gihe rubona defenseur umupira w'amaguru atsinda ibitsindo bibiri, niyo atsinze atsinda kimwe. Urukino rwose rukanda rurangira adasubiye gutsinda. Kandi kugira utahukana itsinzi bisaba ko wateye ibitsindo byinshi mu ifoto. Wowe n'umugabo wanje muratandukanye kandi cyane. Umwe namugereranya nk'umwataka, undi nkamugereranya n'umudefenseur. Ariko utibagira ko kandi ari umugabo wawe Isezerano. Mwasezeranye imbere y'Imana n'abantu ko muzotandukanwa n'urupfu. Jenita, nimba ushaka ko jewe nza kubatandukanya, ushaka kungira urupfu, ndakwinginze mpa amahoro. Shaka kubaho nibohoye. Okay. Keve, niba ushaka kubaho wibohoye n'uburenganzira bwawe. Ariko ntiwirengagize yuko ushobora kuba ushaka kwibohora ugasanga uri kuriboha wowe ubwawe. Hey! Ntabraton Vika ndumuririmba kudakuririmba. Niba ubande ko ndimbira mu ibarabara ntuzufata nk'umusazi kuko bindimwe. Ibyiza nitwanje karibu rero. murakoze. Hama warize? Ego. Uzi Igifaransa n'Icyongereza? Ego ndabizi. Félicitations. Hama buri kintu cyose ubona muri iyi nzu uracemerewe. By'ukuri na kimwe wemerewe. Ariko nashaka gusezeranya ikintu kimwe cyonyine. Isezeranya ko uzoba kure y'umugore wanje kubera ko ndamukunda cyane. Zobikora. Merci. Iri ni isezerano ry'iwawe.
umunsi uzorengako umenye ko uzokucuza ibihe vyawe vyose. So reka mpamagare madama akwakire. murakoze. Isitarabaho Yesu warunzi mw'izina washushanije mu kiganza cawe ntakizonkorayo iyo nkikuje n'ibibazo byinshi ntafite inyishu ndakwegera nkasenga nibutse isezerano isitarabaho Yesu waruzi mw'izina washushanije mu kiganza cawe ntakizonkorayo iyo nkikuje n'ibibazo byinshi ntafite inyishu ndakwegera nkasenga nkibutse isezerano Yesu uri inyishu kandi Shoshanite mu kiganza cawe ntakizo iyo nkikuje n'ibibazo ntafite inyishu ndakwegera nkasenga ntibisaba kugukorako kugira ngo menye kuri mu ruhande rwanje ntibisaba kukubonesha amaso yanje kugira ngo menye kunkunda n'abanyenyeri nyakira ndavuga nti hamwe nyenyeri yo kwakira ubuzima bwanje bwogira icerekezo bwo muri kazoza nayo nyenyeri si yindi ni wewe Angel. What's wrong? Uri kuntera ubwoba. Sheri, umunyabwenge akomeye cyane yitwa Joachim Anthony niwe yavuze ngo icubahiro kivyara iteka. Ntushobora kugira iteka udafise icubahiro. Sheri, ibyo bintu uriko bivuga ubikuye kuki? Ndabikubwiye kuko ijambo wavuze kare ngo ifoto yawe nihesha Imana icubahiro. Burya buri kintu cyose kigira icubahiro kubera ko nyine cyo yiyubashe. Iyo utiyubashe be ndasubiyemo iyo utiyubashe buri kintu cyawe cyose baracubahuka. Be uri kuvuga nko kumengo ari cyo ushaka kumbwira. Tobora uvuge kugira ngo ngutahure. Sibyo? Shaze kuvuga ko nanje ubwanje nagize icubahiro kubera ko natwaye umukobwa yiyubashe. Oya Brighton nje kurenda gusabye. Isezeranye Imana. Naisezeranye ko nzoyikora atakinda ibangikanije. Yes, I know. And I hear you say, but listen. Imana ifite amasezerano abantu benshi. Ntabwo ufite isezerano ryawe wenyine gusa. Abantu benshi dufite ibyo twake dusezerera Imana. Kandi Imana iteguye kutwishura. Nanje nasezeranye Imana umunsi wa mbere mubona. Nisezeranye ko nzokubera umwami no kambera umwamikazi wanje. Nzokunda gushaka umunsi w'urupfu. You have to believe. Lighton, ndakwinginze va mu buzima bwanjye. Sinzi icuri nanje nuziconda. Basiduha n'amahoro. Ndakwinginze. Kandi nzobigushimira. Mbakura nko kirere kiba kure yacu. Iyo zo ko wari uziconze, wari kumbwira ko umuntu.
ndakwinginze ndeka. Yes, I know. Inkuru yose ifite iherezo ryayo. Ariko iyo bivuga ko byatubaje by'umwe kahise, tuba dukwiye gufata inzira inyuma tukayivana mu mitima yacu. Tukaganira kuri bivuga ku buzima bushasha, iyo ubuzima bwacu butuganisha muri kazoza. Kan karibu. Sawa mada. Sawa. Oh, mushobora kuba mutamenye. Nitwa Bella. Nkaba ni secrétaire w'umugabo wawe. Nje ngaha nzanye amadosiye y'akazi. Oh, waruneye ubwoba. Sha uranatombosa nza ataragenda. Karibu ahubwo umurindirije. Merci. Ego na mata. Hayo Ayara. Nambari ikintu cyane ni kuva mu butaka amatarimo. Nimba ataco bitwaye ushaka kumanuka. my god. Sha ntacyo byari bitwaye mugabo ngana agakawa gahari. Oya ntaco kubera ko kafa ari ikintu cya mbere nkana. Ndakigendanira. Oh. Ariko ngubona umuntu uvuga ngo kafe ngamakawa. Ibi bintu byatswe nta bintu ngo numve. Je kuva ngo kasi ndamakawa. Cyane kandi dusangiye. Okay. Nimvisemo ko umugore wagira gutegurira amata kandi wabuze umbwira ko atamata ukunda. Cyo ukunda ndakizi. Ukunda kafe. Iteguwe n'amaboko yanje. Imana nta wundi nayizanye.
mvuga ikawa ntibaza ngo ni ibintu bitesa kumbe ni ibintu biruruko kose ivyo je ndabironka amata yanje washa birumva bikuryoheye yego hama iyo umugore n'umugabo bakundana bya nyabyo baba bakwiye gukundanira ikindi naco bari kandi bose baragukeneye yego bimureke tumushize Yasanirirenga yakunda kwambara uturinga yarakunda gutwenga yaba hirya y'umuhinga yari umupolisi nanje nkaba umutambira mana twarahitanana tuja mu misa y'igitondo ndamwibuka kera kw'isoko ya Nyabiringa togeye kumuma je nawe twica amagara. Wow. Welcome, brother. Oh, thank you. Welcome. Yes. Urafise impano. Thank you. Right. Ubwo ninjiye nakomeje kuraba umwanya muremure. Yasa nkaho ufise agahinda n'umubabaro ku mutima. Waririmba umengo uri kuririmbira uwundi muntu. Right. Yes. Ndifuza kumenya uwagutwaye umutima. Kebe. Yatwaye umutima wanjye asiga mu rukundo. Niho yashoboreye. Ndamukunda ariko we ntankunda. Ngo nja kure nk'uko ikirere kiba kure yacu. Ayo niyo majambo yambwiye. Yamurikiye umutima wanje maze kumukunda cyazina. Ubu sindirimba ahubwo njuririmba. Musura kandi kuririmba umunsi azogaruka mu buzima bwanje. Birababaje. Ariko wihangane. Brighton. Yes. Ujya ikintu icyo ari cyo cyose nimba cyaragenewe kuba icyawe aho kizoja hose uko bizogenda kose gitegerezwa kugarukira wowe uri kuragwana intambara y'urukundo ariko jewe ndiko ndarwana intambara yo kwicuza. Niki gituma wicuza? Narenze ku isezerano nasezeraniye umuvandimwe wanje naramuhemukiye. Brighton najyamaye n'umugore w'inshuro nyinshi. What? Muri aka kanya umutima wanje uri kuranyagiriza sinzi nimba uko azobimenya uzovamo amarira. My brother, ni gute wubahutse kuryamana n'umugore w'umuvandimwe wawe? Inkuru y'umusore ajyamana n'umugore wundi mugabo sije ndayitambuje Brighton. Yatambuje n'umugore wundi. So I came here to ask you some kindly advices. What can I do now? My brother, novuga ngo ugende kumubwiza ukuri yo kumira uwo mutwe. Novuga ngo vayo uze tubane uwo ntwara umugore. So, kubw'ivyo rero, intambara niwe wayitanguje. Go and fight. You will win. Go ahead. Don't mistake. Bera, watanguye kurengera. Ubu hageze aho usanga muhira uje kusambuza. Bera, kuki uri kushaka kuzana ibintu nk'ibyo oye ko wishaka kunyicira urukundo? Bera, urashaka iki mu buzima bwawe? Ndiza kaenda kubwira. Ushaka kubakana. Je nawe byararangiye kuko wabifite. Ariko hari deni ufitiye. Iryo deni mugenda nyinshi. Ntabwo nzi byanda kureka. Kindi nacyo nakubwira. Hari amasezerano wasezeranyije umutima wanje. Mbwira amasezerano turayashitse.
fine nibyo ndabizi narakoze ikosa ariko basi ndagusabye imbabarire please va mu buzima bwanjye bera ubuzima bwanjye bwari butanguye kuryoha ariko kuva aho uzi bitanguye kubwira umururanzi bera ndafukamye ku bwawe babarira please no please va mu buzima bwanjye d'abord bera gusa ikintu kimbujije amahoro ni iki kintu nta munsi nigera ndyama mu biti sivu ikintu gihora mu byumviro byanjye no mu bwoba ndagusabye imbabazi Imana yaduhaye impano zitandukanye babaye impano zo gushona abandi gukina umupira abandi gukora ibintu bitandukanye ariko je Imana yampaye kuririmba rero nagenda baririmba akimbo gatonya kamwe ariko kenshi na kenshi rimwe na rimwe twagaho turakunda kura support tukaririmba ariko nta kintu ushaka kudushigikira impano zigaheruka nyene kandi ufata kintu kimushitseko kandi urufise impano yawe kubera kubura ubufasha namwe bakimba gatunye rero ngo ushobora kuryoherwa hamwe no kumashona byose bigene neza yaba ufite amagambo yabivuga uko bitekereza uri inzozi zanje zakumanwa mbese ngwite paradiso singitandukanye umunsi n'ijoro kuko nibanira n'akazuba iminsi yanjye ihora ari Sunday because I love you my baby nami nakupenda morning to night my desire my reason to live die I have Sa Niteli Ndogo sinamu Kuna nje mtu ngirizi sana turabi igwaye he Kai ngawa nitanga mkwa Ahandi hani kise defo Oya mkwa bwana Kai ndagaru Kibazo Leto Ombwiye ngo ndakurekure ariko iteka ryose nyumva hafi ndakwinginze umbabarire ibyo musi ushobora kuba nakubwiye nabi kumva zitamvuyeho ndakwinginze umbabarire ariko nagomba ndagusaba ikintu nkeneye tube inshuti zisanzwe kandi tuzi kubera byiza kerekane n'ibyo ukora kuko njye nta rukundo ngifise kandi ntuzacire n'ingingo ntihaye ntihage ukorera Imana utagenze ikintu ndayibangikanije kuko nabonye ko gukorera Imana no gukunda urukundo kenshi ruraguhenda ugasanga iby'urukundo iby'Imana wabitaye Isezerano ngiye kumbera inshuti nziza singiye kukubera inshuti nziza gusa ahubwo ngiye kukubaza nziza
Ivyo ni biki? I'm sorry. Mvuga mu cyumba sana umugore wawe karanga. Nzi bituma rirazi. Shidi. Wabaye kibwira please. Mbwira. Wabaye. Ndagusabye vugana nawe. Wabaye. Kuri kirore nirabamwo nkaryoherwa uramavuta nisiga nkamota neza uramazi meza nywaga mari nyota urakaroruhore urumuko guigitangaza my who Shiri naragusezeraniye neza ko igihe cyose nzokubona uri kurarira nta munsi n'umwe nzigira ndaguhoza mu misozi yawe cyangwa ndaguhanagura ni ikintu kimwe cyonyine nzokora nzobirana nawe ndagukunda mwamikazi w'umutima wanje ndagukunda nanje mugabo wanje mwiza ndabizi ntitukivugana kenshi amakosa nayanje kuko nanje mba ku isi igisigaye kinyohe ndagushimira kuko utameze umwana w'umuntu igihe cyose nabaye mu bibazo wabanye nawe cyangwa ni intambara nyinshi ndagushimira muri Imana yanjye ndagushima Mana ko utameze nk'abantu mu isengesho ry'abana bawe ukagishwa nk'Imana icyatumye urema Eva ni uko Adamu yari ariho iyo Adamu ataba ko ariho Eva ntaco yari kuza gukora nanjye icyatumye undema ni uko Angeli yari ariho none Mana ndagusabe mbe Adamu Angeli nawe abe Eva ndabisabye nk'umwana wawe nawe ubinyishije nk'umuvyeyi mu izina rya Data n'iry'Umwana amen. bisaba kugukorako kugira ngo menye ku ruhande rwawe bisaba
warimba iyo ndirimbo wayirimbira jewe wari wahewe agaciro k'urukundo rw'abiza ariko je ntabwo ndayiririmbiye wowe ndahimba Imana yanje yo mw'ijuru wa muhungu narakoroheye ariko uriko urarengera ntanakwegeye kure ndabona ushaka kufuta igihe cy'akazoza kanje sinkeneye n'ubucuti bwawe reka je nyene singukeneye. Listen, I will never forget you. Uzoka muri ubuzima bwanje igihe cyose. ikintu cyose gifite intango n'iherezo ndi kwibaza ku rukundo rwanje nawe ese tuzokundana birangira bitandukanye Chérie. Ndashaka wugurura amaso gatoya. Urabona iriya nyenyeri? Urayibona? Ndetse n'izindi nyenyeri zose ziri ngaho. Hari isezerano ryadusezeraniye. Buri gihe cyose buri mugoroba zadusezeranye ko zihora ziza ngaho. Nivyo birashikana iziza ariko ico gihe ziba zidutenguye nkuko tuba twizeye ko ziza kuza ariko ntiziza. By'ukuri iminsi myinshi zihora hejuru yawe. Ndibaza mbe ndagukunda cyane. Allô? Ushira. Yego ni sawa meze neza. Homobe biga twarusomushitse. Wa musekreteri wo ku kazi yaje kufasha kazi. Kumwe ku kazi wanyu kamani Bella. Ari ngaha ariko arafasha akazi ahubwo uze kunyaruka noneho utahajyana sawa rero ucinyaruka ikimbizo Bera wakoze cyane kuza kumusanga shaka urazira uri bari ngaha oya cyane buriya mwana biraboneka ariko abarirwa ate mpaka ndose umwana tukaza turakina iga jengira meze
shana nje ndabona nayo ngira mpetse nayipirike niba ushuhishe shakushuha rimwe nenda shangirera sije ndabona sakara tuzakura kimwe ndakwiye frame mani zikavuye frame habwoje umugabo warantagaza yari ku kazi na mvyumviro ushobora muhaye urukundo abandi batigezamo mu mateka yanje nakunze kabiri gusa ariko irya mbere ryari rikomeye kuri jewe umuhungu nakunze ubwa mbere sinzi ko azova mu mutima wanje kuko naramukunda cyane hari umuhungu aba ngaha yitwa Kevin neza neza asa n'uwo muhungu twakundanaga wagira ngo ni amahasi iteka uko nsohotse nkamubona anyibutsa umukunzi wanje wa mbere jewe bigaragara ko uwo muhungu wamukunda cyane ariko icyo nize niyo nkuru yawe ni uko urukundo ruba muri twebwe ruba rusabye indaro ruba rurindiriye ko buca ngo kubwire ibyakubayeho nanjye byarambayeho nakunze umuhungu cyane birangira mpemukiye iyo ndamubonye ndamubonamo undi muntu ushobora kuba ndamukunda afise uwundi yikundira bera gukunda umuntu nawe ntagukunde ibyo bibaho umuhungu nakunze yitwa Estine ubwo nibwo rukundo rwanje rwa nyabo ibi sindabikubwiye kugira ngo uze kubibwira umugabo wanje ahubwo mbikubwiye ko wamaze kuba inshuti yanje so genda mu cyumba canje uzane impunzi ziri kumwe kamara zimese nyaruke muri taraho ego musore urameze neza amakuru kiboreka ndinga kubwo kubura akazi wampamagaye ngo manuke yashitse mu gisagara turaburana ubu nkuje iminsi 3 njyama hanze none kwere kutigeze udodora ngo tuguhinda wabonye ko kurara ngaka arivyo bikubereye oya yase kudodora ndabasaba indaro kuko n'ubundi mwari kunyita umusuma cyangwa kwigemera ngaha none ubu urafite yuje oya kugeza n'isa tuvugana se ndaro ntacyo gukora umva uwo muhanda guha iyo turarindira ko akazi kaboneka hama nikaboneka uzujugako ariko gusa nta kibazo umva kugira ngo bane neza n'umugore wanje niyakubaza uri umubwire kuri mutoyi wanje right
wihangane. urakoze gutabara ubuzima bwanjye. Urakoze gushima. Nitwa bande? Nitwa Sente. Sente. Nizere ko igihe nk'iki tuzosubira guhura. Imana ibishatse. Ariko she kugira prima mari umwanya nk'uyu wose niko ndasora utaraza kunyugura byageze gute? Sheri sorry ntabona ko nari mu gikoni gusa narinzi ko huguruye. Karibu. Stand up. Karibu rero sheri. Kino no cyane. Usko byari byababaje cyane. Ibi. Biki. Kandi cyane. Mara bazi ko nabikunda. Sorry. Ndabara. Uwica baki? We mbabarire cyane ubwo twari kumwe nibagiye kukubwira ko ejo dufise inama. Okay. Abo nasimbiye mu rugo arakanagiye gukemura. Okay. Nabyo byari bikenewe. Ya, cyane. Ciao. Okay, merci beaucoup. Hamaje bita. Igihe wa telefone wambwiye ko Bella ari ngaha. Ari he? Bella ari mu cyumba namutumye aje kuzana impuzu zo kwisiga. What?
My brother, I have a bigger problem in my life. My lover has gone. She told me she can't be in love with me. I don't know what can I do now. She has nothing to do. You so like mine, you have the mind. What can I do to make you back in love? It's drinking alcohol only. I have nothing else to do. You like mine. What you can tell me? What can I do? Love is a gift. A special. Love can be unique. To lose our happiness. It can make you dream. But sometimes it can destroy your life. Bring sorrows, some regrets. My love has come. My story is completely different. Okay. I saw someone. I saw an angel. She came in front of me and I asked her name. Cynthia. She's so beautiful. I'm starting to. Don't worry, my bro. Hey, my brother, don't tell me don't worry. I gotta worry in my heart. You know, I don't know where I can find any other baby. It can come complete me. No, but you're lucky, man. Kali, ndetse ushaka kuvuga nawe. Jamie, Isezerano. Oh, tunashamba ariko barasabishira. Oh. Birthday. Oui. Ndiko ndakomanye. Ntabwo yaguri. Ndakomanye. Rero ntamerere hano. Rero umukozi yaradutse. Yaramera simenya kuzana. Limite cyane. Limite. Qui? Oui, ça n'a pas de monsieur le diamant. Nous allons avoir la prochaine alcandre moya. Nabonye ibintu byinshi muri iyi nzu biboneka naho hari abandi bantu muyibana. Ibintu byinshi wabonye n'ibiki? Nabonye televiziyo, ndabona amasahani menshi, intebe. Nagize n'amahirwe yo kugura iry'agakwebe nari mu cyumba narayemo. Nabonye impuzu z'umwana w'umukobwa. Kiriya cyumba n'uwo mukobwa kiraramo. Ndipfuvye nta mama nta papa ngiri imbere n'inyuma. Twari abana babiri, nje na mushiki wanje niwe nyine yarapfuye. Inzu ubona twebwe turi bane none nsigaye ndibamo jenyine. Kiriya cumba naco wabonye ico mushiki wanje yararamo ariko nta n'umwe akiraramo.
bihangane cyane ariko Imana iratubona. Thank you. Yes, baby. Nigeze ngenda. Oh, ntituraheza kunywa kayi. Ya masare igihe gishobora gutaha. Okay. Ariko ndi mu buzima gato. Okay, mubaze byagenze gute kugira ngo abo bane bose baba abakristo hama bo mu mizero? Jenita, ujya umukristo w'umuzima bose ni abantu kandi nuko dutandukanye byerekeye amadini, ariko icyo nzi cyo nuko twese twaremeye Imana. Ya twaremeye Imana, ariko igitangaje niyo nizera aba ariko abakristo benshi bizera Yesu. Abizeye Yesu reka bamwizere, n'abizera Allah bareke bamwizere. Icyo nzi cyo nuko Imana yashyizeho umusoro w'abahisemo. Okay, reka ibyo tubireka, ahubwo nkoreye massage mu maguru ndumva ameze nabi, ndiko ndababara kandi maze n'umwanya mpagaze ndiko ndakorara. Ushaka massage? Okay, come on. Aibo. Sekunde, kwanza ngochara. Au. Jenita, ushaka massage? Kevin, ndakubwira ikintu kimwe. Usa n'umu ex wanje witwa Esti. Murasa cyane pe, neza neza nkuko kwawe. Nayo mpamvu ku nshuro ya mbere naguhamagaye Esti. None ndakubaza, urukundo rwanyu rwagenze gute? Ni wamuhebye cyangwa ni we yaguhebye? Sha, nawabwiye ubundi ngo turahebanye, ahubwo twatandukanijwe n'igihe kuko yari mu mizima nkuko kwawe. Yakundaga idini rya Isilamu cyane, uburyo habuze gato ngo nanje mukurikira kubera urukundo namukunda. Kuva agenda sindongera kumubona, icuma twongera tugahura, urukundo rwacu rugasubira gutoba. Ibyo mbikubwiye kugira ngo ubibwire umugabo wanje kuko nanjye ijoro yarayambabaje. iyo binguru sinumukira.
ubimubwire uzaba urimo urafasha kandi akeka nawe uzaba uri kumufasha. Sheri, Yes, my God. nta kintu kiryoshye nko gukunda ugakunda. Sheri, ndashaka je nawe tuzosiga ikintu cy'amateka kizosigara kiravuga urukundo rwanje nawe. Be, wowe ndakubaza. Yego be. Ninde muntu yakubwiye ko je nawe tuzopfa tudasize umwana azovuga urukundo rwacu ku mateka? Sheri, ndashaka tuzobyara. Yes, of course. Sheri, ndashaka tubyara. Yes, of course. Jerry, je nawe ntituzigera dutandukana n'umunsi umwe tutarabyara umwana w'umuhungu, kandi wumve neza ko iryo sezerano ndaguhaye. Sheri, buri gihe amasezerano n'amasezerano n'isezerano rya kabiri mpamvu ese yesu tuzabisohoza. Igihe cyose nzoba ndi kuri iyi si y'Imana, ahantu hose nzoba ndi, icyo nzoba ndimo cyose, iryo sezerano nzohora ndabyibuka kandi ngomba kurishiza. Umunsi nazigera ndarishiza ize ryitwa ideni kuri jewe, uzopfa muri mishizi. Sheri, bikomeze. Bella. Bella. Amakosa mu by'ukuri narayakoze. Ndabyemera cyane. Naragusezeranye ariko sinashize. Ndakwemeza ukuri. Kandi ushobora kuba wibaza ngo ndiko ndihora ariko nta kubabarira kuri kandi ndagukunda cyane. Yaba wabitse uburyo mukunda ukamenya n'ukungena umugore wawe kwawe, wari kumenya ko umugore wawe mubana mu nzu atari uwawe. nk'umugabo wawe yasohoka agasanga turi mu by'ukuri yo kwibaza iki? Keve ndambiwe n'amagambo
Jenny, please, see, calm down, okay? Calm down. Please. Shiri, kipenga mwandamwiti kasubire ruguru. Kubera ko ngaha mu gisagara nta kintu ubona ariko arakora. Kandi urabizi neza ko ngaha mu gisagara ukiba mufise ibintu ariko wakora. Mbe, mureke igumire ngaha. None ubundi wo ruguru murongeka ngaje gukora iki? Akazi yabutse mu gisagara nza karonka ruguru. Mbona namwe kakaba ari gumira.